Ikinya bagitsinda basaba yuko umuntu arayiga yagize ikibazo ni jewe nakurungitse ayo mafoto uko niko bimeze nta n'imishishe nta menyo nta musaya ubangurutse kuzakugurirwa mu Buhindi. Ubu yitwa Niyoyitungira Vianney yari ku moto ahetswe n'umumotari bagwa mu basuma bafise inkoho niko guca bamurasa amasasu menshi umumotari yari amutwaye wewe yaciye apfira ngaho n'imoto baca barayiba. Vianney rero akaba avuka mu Cibitoke ca Rugombo neza na neza i Buganda mu Gasenyi aho bita kw'ibarabara rya 4. Ku bitaro rero bamugiriye komisiyo medikale yo kuja kwivuriza mu gihugu c'Ubuhindi. Kino gihe rero akaba asaba ubufasha kuko ngo atabona ingene ivyo bintu azobikora na nyarirya ataburyo bwinshi afise. Ubu rero arindiriye facture proforma kugira ngo amenye igitigiri azotanga nyezina. Ariko murazi yuko ari amamiliyoni menshi. Facture proforma yongingiye mu gihe yari kwitanga ikakera bakababirungika mu Buhindi kugira babirungike facture proforma rwose bikumwe banaranje bizoca bizanana rero ntiyashika ariko nanjye ndarenze ntuteye ubwoba ngize ndabona n'ubundi buca bugaruka bugaca mu mazuru. Yego mumfashe muramukoze igicigiri c'amahanga ko ntabwo ndamera neza ndacarindiriye nyakubahwa. Aha rero arababwira ingene vyamugendeye kugira ngo amere uko. Ano masuma bagize iki n'amasuma n'umumotari twari kumwe baca bamwica bakatwara moto yiwe nanjye bakabagasha amasasu arenga 200 bakatwara ya moto. Yego nyakubahwa nari guhagaze mumfashe muzamukoze ndabikora byakugurwa kuko ntibikunda gukonja muramukoze nyakubahwa. Ikinya bagitsinda basaba yuko umuntu arayiga yagize ikibazo ni jewe nakurungitse ayo mafoto uko niko bimeze nta n'imishishe nta menyo nta musaya ubangurutse kuzakugurirwa mu Buhindi. Uretse facture proforma rwose bikumwe banaranje bizoca bizanana rero ntiyashika ariko nanjye ndarenze ntuteye ubwoba ngize ndabona n'ubundi buca bugaruka bugaca mu mazuru. Yego mumfashe muramukoze igicigiri c'amahanga ko ntabwo ndamera neza ndacarindiriye nyakubahwa. Aka kamo ka Vianney Niyoyitungira rero murakumvise mumufashe ibishoboka kugira ngo ashobore kuja kwivuza hanyuma agaruza umunezero satani yamunyaze. Ubu kandi nibaza yuko umuntu ataratahura wa mugambi w'amagara meza ku barundi bose yotahura. Murabona yuko abantu baja kwivuriza mu Buhindi kubera atabuhinga dufise ngaha mu gihugu ari benshi. Uno munsi ni Vianney ejo kumbure n'uwundi kuko nta muntu n'umwe bitoshikira. Mugabo twaravuze duti ibi bintu none kuko ivyo kwama biradushikira tuguma turondera amafaranga yo kuja kwivuza kandi tutayaronka. Aha ni hamwe twavuga duti rero ibi nta kuntu vyo kwama bidushikira kandi hariho uburyo dushobora kubikinga mu gushira inguvu hamwe kugira ngo tubirandurane n'imizi mu gihugu c'u Burundi. Dushize inguvu hamwe birakunda ko dushobora kuvuza umuntu wari we wese afashwe n'ingwara yo kwivuriza hanze uko amahera yobangana kose tukayariha. Kandi vuba cyane tugiye gushiraho umugwi wiga wa mugambi twabashikirije kugira ngo utangure kuja mu ngiro kuko murabona yuko ibi bintu ari nkenegwa. Imana yo mwijuru nibahezagire cyane reka twibananirize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose
turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage ku rubuga rw'ishure ry'abarundi bose ruri kuri YouTube.